nanje kwabwiye yuko ibyangombwa byabonetse wayaje ni banke Uncle so Vandri. Kenya wazubise. Ko onke byose yari. Kenya kugenda kwiga. Eka. Ndoto macho kuvuka. Kugenda kwiga nabindi. Onje. Shinda ikintu kimwe sinzogenda. Kandi sindi kumwe nawe. Ndatwa umwanya uvira. Nshobora kureka kugenda kwiga hanze. Urabizi amashuri yo ngaha mu Burundi naho abantu benshi bayiga. Ni gake ushobora kuronka akazi. Mugabo ugiye kwiga hanze hoho birapfuma kubera bazi yuko abantu benshi bize hanze baba ari abantu bafise ubwenge. Kenshi ntubyikorere. Bikorere nka twebwe bakuru biwawe. Ubona yuko ikintu ugiye gukora hanze ari ikintu kizima. Kenshi ndabigusabye nka mukuru wawe. Ntiwankiyo buruse yo kugenda hanze kenshi. Kevin nabwo sinzogenda. Sasa Kevin, muri ko muramwinginda none nitegeye ko kagenda kwiga. Je nibona ko ndahana n'icyo amashuri mukana akazindana. Hendabira. Onkrange nabikora nkakongena je basi mupfume munyironderera. Ariko arazana ibintu by'uburofa ngaho. Umviriza Mika wikende kwigira hanze. Wowe uronke opportunity yo kugenda kwiga. Ntabwo twe gose turabigusabye kenshi ko ari urose yo buruse tumengo ndiga kwiga hanze. Kevin umviriza kinabwe sinzogenda. Kevin onke nawe ntakwanga kuba iyo yitanze akakuronderera kwiga hanze sukubera twanga. Ni kubera ikaro turondera akazoza. Umviriza Kevin, nturi ko turamusaba sibyo? Ni wowe wenyene mu muryango aronse ikigo cyo kujabuka imbibe sibyo? None adubwira ko atagenda kwiga kubera iki? Kibazo kiri hehe? Kumega turiko turamwinginga ni itegeko ategeze kugenda kwiga hanze. Niwo mwana wa mbere aronse yigwe mu muryango wacu. Twese turabizi none areka kugenda kwiga kubera iki? Kevin ategeze kugenda. ntituriko turagusaba kandi turiko turakwinginga utegezwa kugenda byanka bikunda. Kenshi urabona ikosa ukoze anako kasoze kandi urazishavu ugiye ukora imeze. Kevin wabonye ibyagize Kent? Jina kubwiye Kevin yashaba tito biramuraha kize zintojana na mwe. Ndababwira mubwira baje nk'uwonkre yacaye inyironderera jewe mugabo kaguma mubembereza ibyo mubembereza. Nibanga bena kubwira ikintu ntiyari kubyemera twimubwiye gitumbuka reka tuzora ingene tumujenga Kevin iki gituma atavyemera Kevin Kevin kubimwumvisha buke kugira byumve nawe ariko biragoye kumva ikintu ubwo nyene kubera twebwe jenga kubera iki maze imyaka 10 maze by'amashuri ariko ntaragenda hanze. Umwana nk'urya w'imyaka 14 atunanira gute aronka opportunity yo kugenda kwiga hanze akavyanga. Aya byanse turamubembereza hamavye. Sawa nawe uramubembereza mugaje navyo kubembereza ndiko ndajamo. Uramubembereza hari ibyo mwimenyerere naho yo bari bikira Maria. None ijya n'umwana muto. Sawa wewe uramubembereza wewe iwe biragusha. Ariko nanjye nabuze uko ndabikira. Ndagukunda. Ketse igihe cyose namaranye igihe nawe cy'umunezero abaye ndagukunda cyane nibumvire ko niwasiga nzopfa sinari nzi ko ugenda ukansiga. Siko niriwe nifuza kugenda ariko ngiratanga itegeko sinari ndagukunda sinshaka gusiga
Kate, yabaye igihe cyose nishimye kwishima kwanjye no kubera nari kumwe nawe wari igice kimwe cy'ubuzima bwaje ariko kuko ugiye kunsiga ndumva ari ikintu kimwe ngiye guhomba mu mutima bwanjye no mu buzima bwanjye yaba nasubije ibihe inyuma nasabye Imana nk'ijuru ukagumana nanjye ariko ko bidakunze nta kundi nsaba Imana yo mu ijuru aho uzoja uzujana amahoro uzujana umugisha w'Imana ndetse nsaba Imana izuba niritangura kwaka aba ariwe muntu wa mbere nzotangura kubona ndetse izuba nirinarenga uzoba umuntu wa nyuma ntangura kubona ariko kugeza isi yanjye sinumva ko ngiye kubaho ku isi ndakunda Msaza. Kwa mbona ushavuye? Agami sisi umuntu suko y'amaryohero. Kandi nimba Imana yadushiriye ibihe byo gutwenga, yadushiriye n'ibihe byo kubabara. Hakim. Sinawa mbona umuzuka. Petit frère. Nanjye n'ubwa mbere nisanze. N'amaso nzi wayakuroye Hakim kweli. Nanjye n'ubwa mbere nibonye mbabaye. Petit frère. Urashobora kumva ingene Kate yagira agenda akansiga. Uzi n'ibihe twamaranye, uzi n'iminsi myiza twagumanye, uzi n'urukundo ndamukunda ariko Hakim. sinumva ingene ngiye kubaho, sinumva ingene ngiye gusigara. Mbayeho nk'umuntu yicaye atagira imigambi, mbayeho nk'imodoka itagira moteri, ndetse mbayeho na televiziyo itagira telekomande. Ubele! Dodo! ari nkaho ubita Ubele! Hakim byagenze gute? Dodo! Gute murabimbwira neza Hakim? Oya mu, se ntamagaye begenzi ne amazi hariya nyuma. Mbona ko ngaha hari ibibazo. Wewe uri hariya ntuzi ibintu ntushobora no kumenya ibintu bibera ngaha, birimo birabera ngaha. N'abakimu kunababara. Nta nukuza numubaze, nta nukunamwita. Ariko mwabaye. Che, habaye kintu. Nuko mutambwira. Wowe wishinga ibyo wishinga mu ntushobora kumenya tena n'ibintu ngaha. Habaye yaki. sister. Tumva mbabaye cyane. Habaye. Tumva mbabaye cyane. Ushobora kumva umubabaro wose muri kano kanya. Kuba Kate yagiye kunsiga. Kent.
uzi n'urukundo ndamukunda kenshi agiye gusiga hehe cyo kiyagira jaho kaje hanze ishuri none yakimu nagize ishuri si bisanzwe reka agende ku ishuri atari kungurumba nk'amazogaruka akimbinda abonye ibintu ntanuko y'ibintu byose ntanuko ibyo ni bisanzwe nakaje ku ishuri cyane ngira yabuze umuntu kuba umukobwa yaje kwiga hanze sawa we rindira we ibintu byose nta nakimwe we rindira ngazo Anko Kevin Kenta na Mika jingira mvuguko ategeze kugenda kwiga gushika ubu turiko turamusaba sibyo turiko turamusaba gushika ubu ni itegeko hama nimba hari igituma tugenda kwiga akidusigurira imbere yabo nawe anko cumvireho sibyo nanje nacumvireho na Kevin acumvireho na Mika acumvireho igituma Kenta yatagomba kugenda kwiga na kindi ukeneye gushika ubu kenshi nkuko Kevin karabivuga ubu ntituriko turagusaba barakubembereje ubona yuko umenga nta jambo dufise nk'abakuru b'iwawe ubu rero ni itegeko utegerezwa kugenda hanze kwiga Kevin n'ababwiye inshuti ngaje sitoke kubera ko udashobora kugenda kubera iki wewe iki gituma utagenda kwiga ko twakubembereje kenshi uru ruyo tubwira ni gumwe Kevin n'ababwiye kinga gusoza uzogenda kwiga utegeza kugenda ndakubwiye sinzoke kubera ko dusigura igituma utagomba kugenda kwiga ducumbe twese nakacumvireho na Kevin acumvireho na Mika acumve na je ndacumve igituma udagenda Kevin nta mpamvu afise ituma ategerezwa kugenda kwiga tubabembereza nakubwiye sinzoke utagenda kwiga nakubwiye sinzoke iki gituma utagenda kwiga wewe nakubwiye icyayi ko utagenda kwiga dusigurire tuvyumve ko utagenda iki wagituma utagenda kwiga urabona ivyo twatukutukara tukirerera kukagira gato no mpamvu katatubaha si nubu gituma wowe utuganga muri bino navuze ko utegereza kugenda kwiga mushaka kumenya impamvu ntashaka kugenda niyo dukeneye niyo dukeneye niyo mushaka kumenya yonyine nta kindi dukeneye utubwize ukuri gituma utagomba kugenda kwiga tega amatwi ndakubwiye abiri tukumvirize wowe umwana mwiza nkawe udakeneye kuja kwiga hanze nicyo nshaka nta kindi akubwiye amatwi neza ndakubwiye vuga turakumva twese uti mpamvu ndi mu rukundo kandi ufite umugo dukundanye kandi ushaka kumuha kubera mwebwe kandi nicyo cy'umutima bwanjye kandi ushaka kumuha ngo ndagiye nawe mushaka kungenda umubure nawe tujyane kandi hari abantu benshi ngaho bashaka kugenda barebe nabo bagenda amujya byo mu byikora mutwe byose nibyo cyane na mwebwe byaza mwanyumvise nabonye mwebwe ndabwira onke iyo wari jewe wumva n'igihe ngo ndi mu rukundo ntashobora ngo kugenda abahungu gusa zonyine kanicare nganda ari ico kizovamo Kevin nari kumwihanganira iyo numva avuga ati akeneye kwigaha mu Burundi ntakeneye kuja hanze muganda kubwija ukuri kuva naretse kugenda kwiga hanze ngo kubera urukundo ngira ndabereke yuko naje ndi mukuru we ntarinjira mu bintu by'urukundo hama ikindi ndagusaba ikintu ca mbere kumenya uwo muhungu bakundana tuma toja hanze kwiga hama ibisigaye bikurikira tuzobimenya kenshi yaba nk'ubunkire wakinde n'abantu ngo arashavuye kubera kenshi kubera umwana umenga nta bwenge afise abandi bana bo mwumvise duse yo kuja hanze bararyoherwa bagatamba naho abo bari abana b'ababosi mugati twe twari tugiriwe amahirwe mu muryango muganga abahungu Kevin ndagusezeraniye uwo muhungu icyo agiye kubona muzokibona nawe uze uhendewe nka mukuru wawe uzobe nka mukuru wawe mutukorere nk'iri muriko muradukorera ngaha umenga nta jambo Mika urabona ibyo Kenta yakoze wabibonye wewe cindaze ko tuzihurira wewe ibyo ntacyo tutakoze mwige ku mashure meza sibyo
mugenda mufunga twe twemera twifunga umukanda mu nda ariko no munsi hageze aho Roma ihigwe ryo kugenda aranse mubibonye ivyo ni vyanyu kumenya sigara muravuga ivy'iwanyu inkundo twe tutakunze ntitubaye ayo mahirwe yo bayahaje Imana nituzi Kevin? Kevin? Kevin cyangwa Kevin. Urazi ko ari wowe uri mukuru mu muryango? Yego. Ukabona ibyo kenshi yanditse. Icyo nagomba kukubwira nari nkeneye yuko uperereza amakuru yose yakujya hagati y'agakeneye. Ngiye kubikora kandi ndazi ntarenze umunsi umwe amasaha n'ibindi wari uko nanjye ndamufashe Kevin, ndamukeneye ari muzima. ako ndagusezeranije ko umunsi umwe wonyine nzoba ndamugushikaniye ako gashenze akanyangara gateye ko batubwiza umwana kugenda kwiga ntabwo ngo umuta ari ibintu ko ndakora ariko mbandanye Bandanye. Ça va. Ça va. What's your name? Ciao. Ambacho naenda kukua. Bari bandagisi bibasigaye. Kuya mama tuomba tukaanza. Chakula yose. Nje kubwira ko twanarebye urugendo. Wabihevye? Kugenda? Hapana. Hana brage. Ese unatinde muri brage? Wabihevye kugenda? Ubu nta hanze ukigiye. Kana twe ta brage. Ndagusavye mbwiza ukuri. Hapana brage. Nukuri. Hapana brage. Wow! Oh yeah, Kiragira iyo persona n'itsinzwe natwe usanga ari babanzi. Nabyo byo gukinira n'isisi kwandika kwanza. Muri kwandikira handi. Yari wabanye n'undandika ko ari mu bintu bya persona none. Wenda kufana Juventus we nta bindi. Hamwe na Real. Sijya zarata imana ya. Uri mu bantu henza gusa umufana zijya za Juventus ibintu byateye agaciro. We Miss Yesu yari ugahagashacha wivugira iby'imikinyi ngaje yazinza numva aho nyine wanshutse. Nagucoze. Imisi yaki muri rugi. Bijya natubya byasigaye kumeza ahubwo wabuna munsi sinzi ahubwo byaza gusa.
reka kure. Muhimbi wese we mbaza akimari hehe Tujana. Vamos. 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 Acha. Cynthia. Olha a Cynthia. Cynthia. Olha a Cynthia. Bintu by'umusanzure kurigira n'ibiki. Cynthia baramujenya kumuto dukwegera. Tudo gukwegera no kutabwa n'ibiki. Ati vuya ngaho abantu bari kurondera afise n'amapesitore bagira wewe. Bayiga. Cynthia. Cynthia biko kutagomba kuba habaye. Avuye ngaho abagabo amapesitore n'ibindi. Ndiko ndakubaza kuba wigira ikintu cy'ikijujume. Cynthia wazi. Ntiyagira icyo Cynthia. Reka kuguma wigira ibintu none siguru. Cynthia ntiyagira icyuba. Amos. Avuye ngaho abagabo bafise amapesitore. Mana yaje. Baba banamwica. Cynthia ntiyagira icyuba. Oya Cynthia oya n'ibyari birimo. Oya. Oya n'ibyari birimo. Oya. Oya. usanga yarangiye mushika Sawa ndaje. mukino gono usanga mushika unyaruke mu kanya gato Maku, mapema. Hakim. Ama nta majambo menshi nzanye kugira ngo ico nanje kubarira nuko ufuta izina rya Kimu mu mutwe wawe igihe cyose tumaranye kugeza ndawukunda n'umunsi usibye n'umunsi umwe n'umunota umwe sinigeze ndawukunda. Si blange ndi kunatera sindagukunda ijana ku ijana ndakwanga ijana ku ijana.
ndakwanga. Hakimu, niko mbwira amajambo. Kandi ushyire mu mutwe wawe ubumenyi ngeri namenye ndakwanga nyikuye mu mutwe sinigeze ndanamuka ariko Hakimu avuye gukatira wa mukobwa wacu umaze iyo ubona amajambo yavugiwe hano yose kuja mu rukundo. Chai gishasha damazi ndio nishaka kukubwira. Okay. Umacho tutanda tukwanza hano. Ngenda abwire yuko nemeye kuzoca hanze kwiga. Wow. None ni ukubaye umuntu w'ubwenge. Ahubwo wacu bakuzanira agakoka gakana. Akazura kwishinga abahungu. Umuntu bashaka kuduha agakoka gakanye kuko ndabona ubwenge bwagiye ku murongo. Nibamwonge. Keve mumumera ko kavye. Mumwe ko kanwe. Mumwongere n'iyindi. Nuraga kekereye aho bwa bujuju bwaheze ukazureka kwishinga abahungu. Kitya vyo wafashe decision kugenda kwiga. Navyamvise. Oh. Félicitations. Sivyo? Anko. Yazo urugendo rwakomeye. Naryohewe kubona wemeye kuja kwiga. Nari nababaye uko ntunirutse ndonera byangombwa. Ariko maze kubironkaza numva uvuze yuko utazoja kwiga. Nari nababaye ariko ndanezerewe cyane. Kenshi nibaze ko woca witegura iyi ndwi nyene uzoca ugenda avandi. Nanje Ibyo kumutegura mu bindi kera. Ibyo kumutegura reka abari genzo bikora. Sivyo Kevi. Kentia. Hari naho baba mukuru w'igihugu urazi muri Tanzania ko asigaye atwara umugore. Baruri. Tawa ministre. Chawibaza. Yizeye hanze. Nanje nibaza ko nzo cyangurikira. Ubu sawa kintu. Mu muryango tugira turonka muri sanction yize hanze. Chawibaza. Joazi ari turabona Ega mwaka gace kacu tuzoba turabanga. Number 1 uno. Naryohewe. Kutazi nanje gumunezero kusoro munsi. Uko natari buye. Kim. Jenzo gusengira imyaka yose izo gumubwira Je nanje je kugira ndamwereke ko nezerewe. Reka ko kana mwemerenze kuyiza. Wewe muzane je no muzane aho. Nanje. Ijoro ryose namwandikiye ntiyanyishuye. Telefone ntigeze nitaba. Kimasubiriye Hakimu kweli. Nukuntu bantu bakamfata nabi. Nani negana Hakimu nta nivyazi nivyabaye. Ndabira. Navyatsi nyene amakofi na Hakimu kweli ko umeze uko mutwice. Urazi ko ndakunda Hakimu wewe. Hari ikintu urabona ndakurutisha wowe. Mugaye ibintu umuntu amara guhanura ntiwumva Hakimu nwanyeho twahatswe gupfa twebwe.
Ukamenya twari duhari. uribuka ibyo wangiriye ndyamye jewe ngaha muhira urabyibuka ki N'abakofi nakuze bajya mu koba. ntiyumva Sashambi sabiramusha. twari duhari mu utumva kwe no uritondera ibyo bintu kamanzi ukabikora mu mutwe Reka umwana aje kw'ishure kwiga. Azogaruka. agati mukuru ntahangayitse mbonye washavujya mu nzu urabyibuka kubera ko utumva kimwe Igihe twaba yayinze nk'uko nuko ko yakwera umukobwa. Nani basi yakiye murasumbuka ujya ku bakozi b'Imana basi bagusenge try ko byoguhera bamenya imiti yamuhaye. Abyuga imisukuru bantwaye we yakimye. twari duhangayitse kubera wewe Umusoro kongengeze keke cyawe. urabyibuka namaze iminsi ngani ntajyaki Iyo nakwise ukanogeza neza wongera. Reste du bon. Wewe Give up!